ndashaka kukubarira uno munsi niwemera guha agaciro ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, cyakubara ngo Imana ntizoguha umugisha gusa, ahubwo izoguhindura isoko y'umugisha, n'abandi babonereho umugisha. Oh haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ba Simoni Petero kuko bumviye, n'abandi barovyi bari babuze baraje nabo babonerwaho. Amen. Haleluya. Amen. Yambereye umwizigirwa no mu gihe je ntabaye umwizigirwa wewe yabaye umwizigirwa. Imana ishimwe. Nenda nezerewe kuronka kano kaje ko gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndanezerewe kongera kuba muri no shengero. Evariste ne yanyukije mbega hagiye naheruka ngaha hari ryari. Urumva ko hari haheze umwaka igiye kuba 2 naheruka hano mu kwa mbere mu 2020. Ni bande tutari bwaho twabonanye ico gihe, abantu batari bwambone shengero ryose. Haleluya, bigaragaza ko ishengero rikura kandi nanje ndanezerewe. Imana ishimwe cyane. Nayo niyumvire kugarukiza hano ngo ubushobozi bwo kumvira muga nyene twumvira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Munyemerere rero tunyarukije dusome amajambo y'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohani igice cya 2 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'10. Nishimye ko tunyaruka cyane ngo tuje mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nari kugira icyo mvuze kindi mugabo reka kubw'imvo z'umwanya dukoresha umwanya neza. Haleluya. Ni inkuru nibaza yuko abatari bake bazi namba atari mwese. N'amajambo Imana igize iminsi nyigisha ko nibaza ko n'abatari hano abatari bake barayizi. N'abari hanze barayizi kuko ni inkuru ivuga ku vya vino. Imana ishimwe. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubukwe bw'Ikana. Ku munsi ugira 3 haba ubukwe Ikana i Galilaya, kandi nyina wa Yesu niho yarari. Yesu nawe atoregwa ubukwe bunabigishwa biwe. Maze vino ikamye, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafise. Yesu aramwishura ati duhuriye hehe ga nyina wanje, igihe canje nikiragera. Ndashaka guca akarongo ku murongo wa 5. Haravuga ngo nyina abwira abasuku ati icyo ababwira cyose mugikore. Hariho impange z'intango 6 z'amazi zabajwe mu mabuye zateretsweho kubwo kwihumanura nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Imwe imwe yuzuzwa n'ibibindi 2 canke 3. Yesu arababarira ati nimwuzuze izo ntango amazi. Bazuzuza kugeza ku mbiga. Arababarira ati mudahe ubunyene mushire umuteretsi mukuru. Baramushira. Umuteretsi yumvirije amazi yahindutse vino ntiyamenya yivuye, ariko abasuku badashe amazi bari babizi. Uwo muteretsi ahamagara umukwe aramubwira ati umuntu wese ahora abanza gutereka vino ziryoshe, maze bahimba akabaha izitaryoshe, ariko weho iziryoshe nizo wabitse gushitsa ubu. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen.
birashoboka ko ugendera mu nsinzi y'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribidusezeranira. Haleluya. Birashoboka ko ubushobozi bw'icyo Kristo yakoze ku musaraba bugaragarira mu buzima bwawe. Birashoboka ko uhinduka, birashoboka ko ubohoka, birashoboka ko ubuzima bwawe burushizaho kugenda bushushanywa na Kristo mu kubaho kwawe. Sinzi icyo Imana yavuganye nawe uno munsi, uzi neza ko Imana yavuze mugabo utari kurumvira. Mugabo Mariya yahoreye ngo icyaza kubabarira cyose mugikore. Bene data, cyose, kuko ibyo avuga byose ni ukuri kandi ni byiza, kandi byose bikwanizwa no kutugirira neza. N'igihe ntabitahura, n'igihe umenga birambabaza, nasomye amajambo mu Baheburayo, Bibiliya irambarira ngo Yesu ubwiwe yigishijwe kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kubarira ngo kumvira Imana, nitwumvira Imana gusa igihe biryoshe, nitwumvira Imana gusa igihe byoroshe, nitwumvira Imana gusa igihe umenga bihuye n'ivyo twashaka, nitwumvira Imana gusa igihe umenga nibihwanye n'ubugombe bwacu, ariko n'igihe mu maso yacu bigaragara umenga sivyo twashaka, dukwiye kumvira Imana, kuko nitwamara kumvira Imana hari umugisha uhwanye navyo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mariya arababarira ngo icyaza kubabarira cyose mugikore. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ngo acarahaguruka rero aragenda. Bibiliya yavuze ngo hari intango ngo zabajwe mu mabuye, ngo imwe imwe yashobora kuzuzwa ngo n'ibibindi bitatu canke bibiri canke bitatu, kandi amazi yashigwamo ubwayo ngo yari ayo kwihumanura. Ndashaka gato tuze bidufashe tugira akanga ko kwiyumvira ku ijambo ry'Imana. Je nageze ahantu ndiyumvira ivyo ari byo byose, nubwo batari bamuzi Yesu, bishoboka ko batari bamuzi, Mariya amaze kubabarira ngo uriya muntu icyaza kubabarira mu gikore, kandi bazi neza ko hazi ikibazo barimwo, ivyo ari byose bari bazi ati ahaza guhagurukira araza gukora mu ngodo, atware ati genda kwidepo muzane. Haleluya. Ivyo ari byose nicyo bari biteze. Bari biteze ati naho tutamuzi uriya muntu ni boss. Haleluya. Imana idufashe cyane. Bari biteze ko haza kuvuga ati nimusimbire hariya muzane ibinyobwa byose bikenewe, nta kibazo ndaza kurira. Mugabo Yesu amaze kuza acababarira bya bindi bitandukanye cyane n'ivyo bari biteze. Imana idufashe cyane. Abantu bafise ikibazo cy'umuvinyu, bafise ikibazo cy'ibinyobwa, noneho haje umugabo acababarira ngo urazi rero ino sinzi ahantu muvoma hitwa ngwiki, ntavyo nzi ahantu hariho, twariya mu Kirundo hari ahantu y'amazi yakamye bahita ngo kumarimano. Imana idufashe cyane. Urumva basi mu mwite gutyo ko ni kumarimano. Habarira turazi manuka kumarimano, n'ahantu ni mu mwonga honyene. Imana idufashe cyane. Haleluya. Murabiza ahantu hari amabumo heshe n'ahantu manuka mu mwonga katari gake, sivyo? Manuka mu mwonga kuvoma amazi. Ayayayayaya. Ndabona Yesu ndamubarira, ndamuhindukira nkamani bwo urakomeye. Ndabona Yesu ndamukarira nkamani yacufyina, we dufise ikibazo gikomeye cy'ibinyobwa, nawe uri kurambara ngo nje kuvoma amazi. Ni bande ubona bagomba bihumanura? Ndabona Yesu ndamukarira cyane, sinzi wewe. Oya ndashaka mwibaze, uri umwe muri abo, hanyuma wari witeze umuntu petetre agira zane amafaranga cyangwa agira barira ahantu ku depo mujya gutora ibinyobwa, hanyuma ciyaza acababarira ngo nimugende muzana amazi musuke mu ntango, kandi izo ntango murazizi ico zagenewe ni kugira ngo abantu ayo mazi bayakoreshe mu kwihumanura. Mwebwe murafise ikibazo cy'umuvinyu, nawe azanye isware z'amazi.
Bibiliya ishinga intahe ikavuga ngo nk'uko iburasirazuba hitanguriye iburengerazuba, nk'uko ijuru ryitanguriye isi, niko inzira zanjye zitandukanye n'izanyu. Niko ivyiyumviro vy'Imana bitandukanye n'ivyacu. Haleluya. Ntuhave wibaza ngo misi yose inzira wibaza ko bizozana namwo niyo bizocamo. Haleluya. Hari igihe wibaza ko bizanana iburyo, Imana ikabicisha ibubafu. Hari igihe wibaza ko bizanana imbere yawe, Imana ikabicisha hari inyuma. Haleluya. Igihambaye gusa nuko nemera kugendana n'Imana, kuko aho Imana intwarira hose hari umugisha. Aho Imana intwarira hose hari intsinzi. Aho Imana intwarira hose hari amahoro. Aho Imana intwarira hose hari umunezero. Aho Imana intwarira hose hari ukuzigamwa no kurindwa. Aho Imana intwarira hose hari provision yayo, hari kugira neza kwayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugabo aba bagabo rero bahagarara kuri rya jambo babariwe, Imana ishimwe cyane. Baravuga ngo twabariwe byose, kwiryaza kutubarira cyose tucumvira. Ndababona bahitanye ibibindi, birukanga bamanuka ku mwonga, baza barasutsemo amazi. Icyo cyose basutsemo ijya mbere babanje kuramba, hasha ntiyahindutse vino. Baravye gutya basanga pi aracara amazi. Subirayo. Barumvira. Nabona baje n'ivyuya byinshi. Barasukamwe ijya kabiri. Barungurutse mayi mutupu. Eza barango manuka ntimuruzuza. Bandubashe cyane. Baraza baravoma. Barasutsemwo. Noneho biruzuye. Bararindira basanga aracara amazi. Shaka kubarira ngo kenshi nahatunaniriko. Gukomeza kumvira gushika kwiherezo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Oya ndababaze. Mwe mwibaza igitangaza cyaha amazi yahindutse umuvinyo ko cyabaye ryari? Muravye ikijambo ry'Imana rivuga. Murazi igitangaza cyaha amazi yashitse umuvinyo cyabaye umuteretsi akojejemwo umukenge agasoma. Ni murabe neza ku murongo wa kangara w'icenda haravuga ngo uhereye ku murongo w'umunani haravuga ngo arababare ati mudahe ubu nyene mushira umuteretsi mukuru. Baramushira. Havuga ngo umuteretsi yumvirije amazi yahindutse vino ntiyamenye yavuye, ariko abasuku bagize badasha amazi. Rega badasha amazi bamushiriye amazi. Oya nimwibaze. Ndashaka mu vyumva. Badasha amazi bamushira amazi. Oya je ndabona Yesu ndamukarira kabisa. Amana uri kuradukinisha. Ndabona Yesu ndamana yacudukinisha. Haleluya. Ariko narize kuri uno mutima wo gukomeza kumvira kugeza kwiherezo. Malgré nubwo wamenga ntivyumvikana, nubwo wamenga n'ubusazi, nubwo wamenga n'ubujuju, baremeye ubwo bujuju bw'Imana, kuko ubujuju bw'Imana busumba ubwenge bwacu. Oh haleluya. Birambarira ngo c'est par la folie de l'évangile. Ngo ni kubwo bisazi by'uvuga butumwa. Imana ishimwe cyane. Ibigaragara nk'ibisazi by'ubutumwa bwiza nivyo Imana yahisemo kudukirizamo. Imana ishimwe cyane. Ngo kuko ubwenge bw'abanyabwenge Imana yabuhinduye ubujuju. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibi nyene bakubarira ubutumwa bwiza kubera ngo niwizera Yesu urakira. Hanyuma ukaza ugakora umenga n'ibintu bitumvikana, bakakubwira ngo subiramwe amajambo kuko wamaze kwizera ukayasubiramo. Imana ishimwe cyane. Vuga mwami Yesu, ugasubiramwe mwami Yesu, ukamenga n'ibintu nyene bitumvikana. Mugabo muri ivyo nyene bitumvikana
kumvira ivyo nyene birimo ubushobozi. Ivyo nivyo twakoze tutavyumva, ivyo nivyo twakoze rimwe rimwe bigaragara umenga ni binyenege, ivyo nivyo twakoze rimwe rimwe bigaragara umenga ni ubujuju, ariko uyu munsi byahinduye ubuzima bwacu, uyu munsi byatugize abana b'Imana, uyu munsi byaratubohoye, uyu munsi byujuje amahoro imitima yacu, uyu munsi tugendana ubugingo budashira, Kristo muri twebwe ivyizigiro vy'ubwiza. Haleluya. Ndashaka rero nyarukije, Mana ishimwe cyane, mvuge gatonya ndangiza dufatiye kuri kino gisomwa ibintu bitatu dushobora kwigamwo nk'inyifato dukwiye kugira imbere y'ijambo ry'Imana. Mana ishimwe cyane. Icyambere ni kiriya navuze, ndagomba ngo turabire hamwe tunyarukije uko twakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Uburyo twakira ijambo ry'Imana. Icya kabiri ndagomba kuvuga kuri kino kintu kuvuga ngo guha agaciro ijambo ry'Imana, ntiduhagarikire kuryakira gusa ariko tunarihe agaciro. Mana ishimwe. Icya gatatu gukora ico ryavutse. Mana ishimwe cyane. Tunyarukije dusome muri Luka igice 8 umurongo wa 15. Luka igice 8 umurongo wa 15. Haleluya. Yesu ashimwe. Haravuga ngo izo mwivu ryiza nabumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye bakamishwa imbuto no kwihangana. Mana dufashe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugani sinza kuvuga ko cyane, uhereye ku murongo wa 4 avuga ngo umugani w'umubivyi. Ni nkuru tuzi aho Yesu ngo yaciye umugani w'umubivyi, aravuga ngo umuntu yasohoye imbuto aragenda arabiba, ngo zimwe zigwa ku nzira, izindi zigwa ku rutare, ngo izindi zigwa mu mahwa, izindi nazo zigwa mu ivu ryiza. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Hama basigurira uwo mugani, aravuga ngo izaguye ku nzira ngo nabumva ijambo ry'Imana ntibarimenye, ngo inyoni ziraza zikabinobagura. Mana dufashe cyane. Haleluya. Mana dufashe cyane. Haleluya. Abakabiri ngo izaguye ku rutare, nabo abo ngo barumva ijambo ry'Imana bakarinezerererwa, bararyakira, bari mu ngoro y'Imana abo. Mana dufashe cyane. Ho barabiryohererwa. Ni bamwe bagenda bavuga ngo urazi ngo uyu munsi hari pasiteri wo mu Kirundo, ngo urazi ngo yatwe ngo vyari biryoshe, ngo kandi urazi ngo nukubikina arabikina, ngo urazi ukuntu yabikinye. Abo bari mu ngoro y'Imana. Imana dufashe cyane. Haleluya. Mugabo iryo jambo ry'Imana ngo ntirigira imitsi, ntigigira rigira imizi muri bo. Izo ngo akazuba kaze zica zuma. Iryo jambo ry'Imana ntigiye rigira ubushobozi muri bo. Iryo jambo ry'Imana ntigiye rivyara ubuzima muri bo. Haleluya. Mana dufashe cyane. Ndiko ndashaka kunyaza, singomba guhagarara aho cyane, ndagomba guhagarara kuri uyu mugwi wanyu. Umugwi wa gatatu nabo ngo bumva ijambo ry'Imana nabo nyine bakaryakira kandi bakarinezerererwa. Mana dufashe cyane. Aho rero hariho na bamwe bakijijwe, baraje baratura barizera Yesu, mugabo hakureka ngo ijambo ry'Imana rikomeze kubabera ribarongora. Mana dufashe cyane. Bibiliya ivuga ngo abo ngo iyo bahuye n'amarushwa, haleluya, bazira iby'iryo jambo ry'Imana ntibashobora guhagarara. Haleluya. Oya, abo n'umugwi wa kabiri ahubwo nari mbeshe. Imana dufashe cyane. Umugwi wa gatatu Bibiliya ivuga ngo ni n'abantu bakiri iryo jambo ry'Imana. Nibona ariko ndavuga rero bari mu ishengero ngo mugabo imyitwareko y'ivya buno bugingo n'uruhendo rw'ivyisi vyaranyosha iryo jambo, baba ibirumbirane. Niko Bibiliya ivuga. Baba abantu bari mu ishengero barumbiranye, atacyamwa wigera ubabonako, baraho barasohoka bakinjira, hanyuma uko barejo niko bari uyu munsi kandi niko bazokwaba.
Imana idufashe cyane. Haleluya. Nta buzima buhindutse, nta buzima bukura mu gukunda Yesu, nta buzima bukura mu gukorera Imana, nta buzima bukura mu kumenya Imana bafise, kuko imyitwariko y'ivya buno bugingo n'uruhendo rw'isi vyaraje birarengera binyoha ico ijambo ry'Imana rivuga, bibananira kugendera muri ubwo buzima bugenda bwumvira ijambo ry'Imana, bahinduka ibirumbirane. Kandi Imana idufashe, kuko bishoboka ko mu ishengero uyu mugwi ni benshi, ariko Yesu acavuga reka umugwi wa kane, aravuga ngo izaguye mu ivu ryiza nabumvise iryo jambo umviriza bene data. Icambere bakagira yana bakaryakira mu mitima myiza. Navuze ngo uko twakira ijambo baryakira hehe? Mu mitima hanyuma ngo igizene itunganye, hanyuma bakamishwa imbuto n'ukwihangana. Kimwe Bibiliya yatwereka muri wa mugani, aba barakira ijambo ry'Imana bakaryizera, bakamenya ko ari ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kandi bakamenya ko ijambo rivuye ku Mana ryose rigira ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Bakizera ko Imana iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse, bakizera ko ivyagezwe vy'Imana bitagoye. Niko Bibiliya itubarira. Iyo dufise imitima myiza, iyo dufise imitima yizera Imana, kubera iki? Nidushobozwa n'inkomezi zacu, dushobozwa na Kristo aba muri twebwe. Nibigaragara umenga ntibikunda, iyo duteye intambuko ya mbere tugahitamwo kwizera, hama tukizera tubarira Kristo ngo mwami Yesu, ibintu ndavyizeye kandi ndazi ko ari ukuri kw'ijambo ryawe, mugi inkomezi zanje ntizobinshoboza, nizeye wewe ngwino unshoboze. N'uyo mutima mwiza wo kwizera Yesu araza akadushoboza, n'ivyagaragara bidashoboka mu maso yacu akabidushoboza. Imitima myiza, imitima yizera. Imana ishimwe cyane. Hanyuma icya kabiri ngo itunganye, itagira icyaha muri yo. Kubera iki? Kuko icyaha kidutwarira kure y'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Ngo itunganye, igororotse, itagira icyaha. Hama hejuru y'ivyo rero ngo bazokwamishwa imbuto n'ukwihangana. Abo bumira ku c'Imana yavuze, bakizera ic'Imana yavuze, bakarindira igihe cyaho ijambo ry'Imana ryama imbuto mu buzima bwabo. Ntibarambigwa n'igihe, ariko bizera ko Imana yavuze n'ukubishitsi izobishitsa. Haleluya. Ko bitariko biraza n'ingoga, ko bitariko biraba uko vyabagomba. Imana ishimwe cyane. Ndashaka gutera intege inshuti yanjye, namba hari icyo Imana yavuganye nawe, komeza ucitege kandi komeza ukirindire. Mugabo kirindire wizeye Imana, kirindire ugendera mu nzira z'ukugororoka, ntuhemuke, ntuti inzira y'Imana, ntuteshuke. Imana idufashe cyane, kuko imyaka yabaye myinshi ntuce wicira inzira, hanyuma ngo ubuzima bwawe igihugu cyose muhuye, hanyuma Imana idufashe gutagakiza k'Imana. Imana idufashe cyane. Ku bushomeri bubaye burebure, ntuce wiyanduza noneho ngo ushake kwicira inzira, noneho nawe ugire nk'abandi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Komeza wizere Imana, kandi nshaka kubarira ngo nta wayizeye n'umwe yakozwe n'isoni. Iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Witwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo mu buzima bwawe, ibisigaye byose uzobihabwa nk'inyongera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka ngo turambega n'uyuhe mutima twakirana ijambo ry'Imana. Ni gute twakira ijambo ry'Imana? Haleluya. Mu minsi yahera nukuri mwe mu Imana yanganirije ikintu wamenga ndi umuntu uvo convert, umuntu agikizwa bakibarira ngo Bibiliya nukuri. Womenga biroroshe, mugabo numva ntashaka kubikubarira ukuntu mwe mu Imana yabinyigishije. Ndashaka kubabarira ngo ijambo ry'Imana nukuri. Ijambo ry'Imana nukuri bene data. Icyo Imana yavuze cyose muri Bibiliya, ndashaka kubabarira ngo ukwiye kumenya ngo nukuri.
ikintu cyose kiri hano ni ukuri. Haleluya. Ntibisaba ko ndabitahura cyane, n'ibyo ntatahura n'ukuri. Haleluya. N'ibyo ntaragera ngo shike ko, n'ibyo ntarabona mu buzima bwanjye n'ukuri. Haleluya. N'ibyo nzorinda mva muri no sinabonye n'uvyo nyene n'ukuri, kuko birashoboka. Haleluya. Ariko namenye ngo iki jambo ry'Imana rivuga ryose hano n'ukuri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kushobora kuba warigeze gusengera umugwayi ngo akire ntibisigura ko Imana idakiza. Haleluya. Irakiza, kandi nshakora ngo ntiyahindutse ni kuri nuno munsi, ariko nshakora ngo vyose ibikora bihwanye n'ubugombe bwayo kandi mu gihe cyayo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Icyo Imana ivuga cyose mu ijambo ry'Imana ni ukuri. Sinzi uyu munsi uko wakira ijambo ry'Imana, ariko ni wakira ijambo ry'Imana n'umutima mwiza wizera Imana, ukamenya ko ari ukuri, amaka n'umutima utunganiye Imana. Ndashaka kubarira ngo uzobaho ibihwanye n'iki jambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe, kandi iryo jambo ry'Imana rizogira ubushobozi mu buzima bwawe, rizogira ubushobozi mu byaha, kandi rizokwama ivyamwa abantu bamenye yuko by'ukuri Imana iriho kandi iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishitse. Rero ndashaka usuzume ni gute wakira ijambo ry'Imana. Mbega by'ukuri urumva ko ari ijambo ry'Imana? Mbega by'ukuri aryakirana n'uyu mutima mwiza wizera? Imana ishimwe cyane. Icya kabiri nshaka kuvuga ukuntu duha agaciro ijambo ry'Imana. Ndashaka dusome hano inyuma gato muri Luka igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Nihute turangize kuko umwanya wageze. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 4 haravuga ngo ahejeje kuvuga abarira Simoni ati igira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura aterega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntaco twafashe. Ndashaka n'aka gace gakurikira ukasurinye ukance ku murongo, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera isenga. Haleluya. Ku murongo wa 6 cyavuga ngo babigize baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Iki abana rifise umwana ari kukivuga ko umwanya munini. Iyi nkuru turayizi. Yesu arobesha ifi nyinshi ba Simoni Petero. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ngo umunsi umwe yari iruhande y'ikiyaga. Imana dufashe cyane. Hama ngo ishengero ryishyiriza kuri we riza kumwumviriza. Hama ngo yinjira mu bwato, yitiza ubwato bwabo, abuhagararamwo, atangura kuvuga ko ari abantu ubutumwa bwiza. Ngo ahejeje kuvuga rero acabarirabo. Yibuka ba Simoni Petero kuko yari yababonye aho bari bahoze insenga, kandi amenya ko baraye bararoba ijoro ryose ataco bafashe. Imana ishimwe cyane. Acarababarira rero ngo nimwinjire mu bwato muje hagati mwidamba. Imana dufashe cyane. Iki naco ni ikintu cyo kujya hagati mwidamba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muterere rusenga. Yesu ashimwe. Amen. Nshaka kubarira ngo nkuko nabivuze, hari igihe Imana yivugana natwe iyo tubarira, ivyo tubarira umenga ntibisiguritse, ivyo tubarira umenga ntibitahuritse, ivyo tubarira umenga ntibishoboka. Simoni Petero nk'umurovyi experiment, nk'umurovyi yabizobereyemo, urumva murabe atangura agati rega mwami rega wowe je nibaza ko hari ico tazi. Rega ntuhave wibaza ngo twaraye turaroba, twaraye mu ruzi aha ijoro ryose ryadukereyeko, twari mu ruzi ijoro ryose kandi nta nafye nitwigeze turonkana kamwe.
hama kandi ntuhave byibaza twebwe ibintu byo kuroba turabizi ibisi rya mbere bidushikiye ibyo byose si igihe cyabyo ni hamwe nyine twari twapfuye kugerageza hejuru y'ibyo rero ujya ku murango ntibaroba turoba mu ijoro mugabo narakunze ikintu yavuze hama numva ndagisengera ngo Imana ikinshoboze acyaravuga ikintu gikomeye avuga ngo ariko kubw'ijambo ryawe haleluya ndashaka kubara ngo guha agaciro ijambo ry'Imana ariko kuko wavuze ariko kuko wewe wavuze nubwo umenga n'ubusatsi nubwo ntabitahura nubwo ntarigera ndabibona na rimwe biba nubwo ntarigera mbona turoba ku murango na rimwe nubwo twagerageje twamaze ijoro ryose wewe kuvuze ndabikora haleluya Imana ishimwe cyane Simoni Petero aha agaciro icyo Yesu yavuze aravuga ngo ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera urusenga Bibiliya irambarira ngo babikoze Imana ishimwe cyane haleluya Yesu ashimwe cyane ngo baroba ifi nyinshi isenga zabo zihakwa gucika Bibiliya ikivuga ngo bahamagara bari hirya nabo Imana ishimwe cyane nabo baraza babonerwaho ndashaka kukubarira uno munsi niwemera guha agaciro ijambo ry'Imana mu buzima bwawe nshaka kubara ngo Imana ntizoguha umugisha gusa ahubwo izoguhindura isoko y'umugisha n'abandi babonereho umugisha haleluya Yesu ashimwe cyane ba Simoni Petero kuko bumviye n'abandi barovyi bari babuze baraje nabo babonerwaho bene data cyakubara ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni munini cyane kandi ntugarukira kuri wewe mugabo birasaba ko wumvira ijambo ry'Imana haleluya Yesu ashimwe ariko kubw'ijambo ryawe niba ndakubaza ubwo nta kintu Imana yavuganye nawe mu buzima bwawe utari kuremera gushira mu ngiro nshaka ngo terera urusenga ko Yesu yavuze ari nyuma y'ijambo ryiwe ngo arishitse nubwo umenga ntuvyumva nubwo umenga ntibitana nubwo umenga inzira washaka si nubwo umenga siko bimenze nubwo umenga bogutwenga n'ibindi byose nubwo umenga we sivyo wari wizera Imana dufashe cyane iryo jwi wumva rivugana nawe ryumvire uraza kubona ubwiza bw'Imana haleluya icyanyuma ngomba kurangirizako haleluya hano hantu nimwashaka muze kwisomera n'aya majambo yo muri Matayo igice cya 10 cyangwa ndayasome sindayavuga ko cyane Matayo igice cya 14 umurongo wa 27 kugeza ku 31 Imana ishimwe cyane 27 kugeza ku 31 Yesu arababwira ati humura ni jewe nimureke gutinya Petero aramwishura ati mushingana asanga ari wewe mbarira nze aho uri ku mazi nawe ati ngo Petero yururuka mu bwato agendesha amaguru ku mazi ngo aje aho Yesu ari abonye igihuhuta aratinya atanguye gukoroka arataka ati ntabara mugenzi uno Yesu aramufata aramvura ukuboko aramucakira aramubwira ati yewe ukwizera guke ni giki cyagukekeranishije Imana idufashe cyane haleluya ubushobozi bwatumye amazi akomera agacika ahantu Petero ashobora gushira ikirenga agatambuka akagenda ni ijambo Yesu yari yavuze ngo ngwino kandi igihe cyose yaracize iryo jambo amazi yakomeje kuba ahantu ashobora gutambukira mugabo igihe cyose yakuye ubwenge bwiwe n'ivyizigiro vyiwe n'amaso ku ijambo ry'Imana akaraba ku mipfunda ngo yaradobeye haleluya haleluya Yesu ashimwe cyane ndiko ndavuga uno munsi ku bushobozi bwo kumvira ijambo ry'Imana haleluya hari ubushobozi mu kumvira ijambo ry'Imana
hari ubushobozi burema, hari ubushobozi buca inzira, hari ubushobozi bugura imiryango ituguruka, hari ubushobozi bukora ibitangaza mu ijambo ry'Imana, hari ubushobozi bwishura imitwaro ikomeye, hari ubushobozi buzana amahoro hagati mu gihe cy'intambara nyinshi, hari ubushobozi butanga umunezero mu gihe cyo kumenga, mu gishingo cy'amarira. Imana ishimwe cyane. Hari ubushobozi butuma umuntu ashikama kandi biteye ubwoba byari byinshi buva mu ijambo ry'Imana. Hari ubushobozi budutuma duhagarara tugashikama kandi hirya no hino intambara ari nyinshi, kuko twumiye ku cyo Yesu yavuze, kandi icyo gifite ubushobozi. Ndavuga ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndangiza ngomba kurangiriza kuri kino kintu cya nyuma kivuga ngo gukora iki jambo ry'Imana yavuze. Yesu abahezagire. Haleluya. Muri izi nkuru zose tubona ibi bintu ko ari bitatu bigaragara. Haleluya. Kwakira ijambo ry'Imana, nkaryizera, nkariha agaciro, nkamenya ko ari ijambo ry'Imana, ariko kandi ngakora icyo ryavuze, hanyuma nkabona ingaruka zo kumvira. Turangirize muri Yohani igice cya 15, hama bice bidufasha gusenga, umurongo w'indwi n'uw'umunani. Havuga ngo iki? Havuga ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuru. Umurongo w'umunani acavuga ngo muri ivyo data arashimagizwa nimwama cyane kandi mukaba bigishwa banje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Niki Yesu atubarira? Nitwemera kuguma mu ijambo ry'Imana, niwemera kuguma mu ijambo ry'Imana, niwakomeza kugendera muri Yesu, niwakomeza kumvira ijambo ry'Imana, Bibiliya yambara ngo icyo gihe usaba icyo ugomba cyose kizokubera kumwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngo kandi muri ivyo data arashimagizwa nitwamacana. Nshaka kubarira ndangiza, niho ngomba kurangiriza. Ndagomba kurangiza ntera intego ubuzima bw'umuntu umwe wese. Haleluya. Birakunda ko ubuzima bwawe bwama. Imana ishimwe cyane. Birakunda ko ubuzima bwawe butotahara. Birakunda ko ubukristo bwawe ubukristo buryoshe. Birakunda ko ubukristo bwawe ubukristo buri mu intsinzi. Birakunda ko ubukristo bwawe ubukristo bugendera mu bitangaza n'ibimenyetso. Imana ishimwe cyane, kuko imigambi y'Imana ni myiza ku buzima bwacu. Haleluya. Imana iragukunda kandi gufiseka imigambi myiza. Birakunda kubohoka kuri ivyo bintu bibaza ko vyakunaniye. Birakunda kunesha ico caha wibaza yuko bidashoboka. Imana ishimwe cyane. Birakunda kukorera Imana mu vy'Imana iguhamagarira. Birakunda gushika mu masezerano yawe, ariko birasaba ko wemera kuguma muri Yesu no mu ijambo ryiwe kugira ngo bikunde ushobore kwama. Kandi muri ivyo ngo data arashimagizwa nitwama cyane. Imana ibahezagire. Ndarangije. Nakahe gaciro ugenda uha ijambo ry'Imana mu kubaho kwawe? Mbega uyu munsi ubwo nta bintu uyu munsi wicaranye hano Imana yavuganye nawe mugabo jewe nawe dushobora kuba tutariko turakora? Ntibishoboka ko uno munsi wumvise ijwi ry'Imana riguhamagarira kwihana no gukizwa no guha ubuzima bwawe Yesu. Ntibishoboka ko umaze kuryumva kenshi ukinangira ugakomantaza umutima. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ugashaka kwibohera ku idini no ku migenzo no ku bindi bitandukanye no ku vyubahiro n'ibindi byose, ukanka kumvira iki ijambo ry'Imana rivuga. Ndashaka kubara ngo uyu munsi niwumvira ijambo ry'Imana urabona ububasha bw'Imana bukorera muri wewe. Haleluya. Ndashaka twunamika amaso yacu dusenga Imana. Turasenga mu buryo bubiri. Ushaka kuba uri hano wumvise iryo jwi ry'Imana rivugana nawe biciye mu ijambo ryayo, aho Imana iduhamagarira kumvira no guca bugufi tukemera tukihana tukizera Yesu tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, tukavavanura n'ubuzima bw'ivyaha, tukiga kugendera mu buzima bwubaha Imana kandi bugendera mu ijambo ry'Imana. Ni waba uri hano
ugomba gukizwa, urabizi neza kutarihana, urabizi neza kutaraho ubuzima bwawe Yesu, ndashaka dusengere hamwe. Ariko umuntu wa kabiri turaza kwisengera twese nk'ishengero, nico nibaza kugira ngo Imana irushize kurema muri twebwe uyu mutima mwiza, tubiri ivu ryiza, tubi umutima mwiza, Imana ireme muri twebwe. Bibiliya irambarira ngo Imana yaravuze ngo mu ijambo ryayo yatanze isezerano muri Ezekiel avuga ngo nzokura muri mwebwe imitima ikomanaye nk'ibuye, bashiremo imitima yoroshe nk'inyama. Imana ishimwe cyane. Ngo uhereye icyo gihe nzokwandika ibyagezwe byanje mu mitima yanyu, ngo kandi icyo gihe muzobasha kubikora. Imana ishimwe cyane. Imana irashobora gukora icyo gitangaza mu mitima yacu ko n'isezerano ryayo, ikaduha iyo mitima yoroshe yakira ijambo ry'Imana, yizera ijambo ry'Imana, yumvira ijambo ry'Imana, ubuzima bwacu bugahinduka. Turaza kwisengera. Ariko niba hari umuntu agomba kuha ubuzima bwiwe Yesu, twunamisa amaso yacu dusenga Imana. Ukaba uhari uvuga uti nanjye ndagomba kwizera ijambo ryawe, ndagomba kwizera uwo Yesu, ndagomba kumuha ubugingo, ndagomba kwihana, uduze ukuboko aho wicaye tumenye ko tugusengera. Wizere Yesu nawe utangure kuba ubuzima bwumvira ijambo ry'Imana, ugendera mu kijambo ry'Imana rivuga, kandi ubushobozi bwaryo butangure gukorera mu bugingo bwawe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami kugira ngo ijambo ryawe rirushirize kuba autorité finale, rirushirize kuba Mwami iriganza ubuzima bw'umuntu umwe wese muri twebwe, rirushirize kuba umuco Mwami uturongora mu nzira zacu, Mwami Imana ugororotse, rirushirize kuba itara ritumurikira mu nzira zacu, Mwami Imana, mu ngingo zacu, mu madecision dufata, mu byo dukora byose, Mwami tumurikirwe n'ijambo rya Mwami. Mwami uduhe kuba abantu bubakiye ku ijambo rya Imana ugororotse. Urakoze. Ndasengeye inyota yo kurimbura ijambo rya mwishengero rya Imana ugororotse mu izina rya Yesu Kristo, mu barongozi Mwami, mu bakozi bawe Mwami Imana ugororotse, mu bizera bose bari hano Mwami, no muri abene data bakijijwe uyu munsi. Ndasenze kugira ngo wongere usuke inyota nshasha y'ijambo ryawe muri twebwe, wongere usuke Mwami umwete wo kurimbura ijambo ryawe muri twebwe, kandi Mwami uduhe kuba bumva bagakora. Mwami Imana urakoze, turagushimiye cyane, ngushimiye ku byakoretse byose, ngushimiye ku ukoze, kandi ngushimiye Mwami Imana ku mbuto iri jambo rizokwama mu buzima bw'umuntu umwe wese muri twebwe. Icyubahiro cyose kikugaruke ko uyu munsi bitazashira. Ndabisenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.